Bakunzi ba Isaac TV benshi baratubajije impamvu tutabashikiriza imakuru ku munsi bijanye n'ingwano iri kiyaba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Isaac TV twari mu gacere gato kumvo izi canke ziriya, ariko kandi twahisemwo kuza turabazanira amakuru atandukanye ku bijanye na Ukraine, ingwano iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Hari abantu benshi bataramenya gushaka n'umwanya bariko bafiki bano bantu. Ico twomenya kwanza cyambere nuko Uburusiya na Ukraine nababanyi ni nk'u Rwanda n'u Burundi. Intambara hagati y'ibihugu bivukanye Uburusiya hamwe na Ukraine iramaze irenga itanguye. Turazi itariki n'isaha yatanguriyeko, ari gitangaje ntituzomenya umunsi itariki kanamasaha iyo ngwano izohagarirako. Ivyo navyo tuzobibwirwa n'umwanya, kuko umwanya ukugenda uregereza imbere niko tugenda turabibona. None kugeza kuri isaha byifashe gute mu Burusiya hamwe na Ukraine? Hamaze kononekara ibintu byinshi cyane n'abantu benshi bamaze kuhasiga ubuzima. Ibintu byamaze imyaka n'imyaka byubakwa byarasenyuwe mu ndwi imwe gusa. Ibigwiriye cyane muri ico gihugu ni ibikorwa vya gisirikare. Igisirikare ca Ukraine kiramaze guhatakariza ibintu byinshi cyane, hafi ibice 80% y'ibikorwa byayo byarasenyuwe nabi cyane. Umunsi wa mbere gusa uburyo bwo kwirinda bwo mu kirere bwarasambuwe. Ubuhinga bw'ikirere Uburusiya burabwigarurira. Ukraine kugira igurure cyangwa igurukane indege yayo ya gisirikare yorinda guca mu kindi gihugu. Ubuhinga bwo mu mazi bwarasambuwe. Ukraine ubu nishobora gutera misile iyo ari yo yose ikoresheje amato, kuko ubuhinga bwayo bwarasambuwe. None ni kubera ko ivyo byose byahabaye ariko hakagera igihe Ukraine itarafatwa n'Uburusiya? Ni kubera gushaka n'umwanya naho ivyo byose bimaze kuba indwi yose irenga iraheze hariko harabingwano muri Ukraine kandi tewe n'Uburusiya nyene. Ariko ikibazo cyo twibaza ni kubera iki gushaka n'umwanya Uburusiya butarafata Ukraine? Imvo nizi zikurikira. Munyumve neza. Imvo ya mbere, Ukraine ni igihugu cyagutse cyane, ni kinini cyane, ni cya kabiri iburaya, ni kinini inyuma y'Uburusiya. Iyo ni intambamyi ya mbere Uburusiya buriko buragira, kuko buriko bugwana mu gihugu kinini cyane, igihugu cya kabiri havuye Uburusiya. Intambamyi ya kabiri Uburusiya bufise ni intambara yo mu bisagara ibera hagati mu mazu ahaba abanyagihugu. Uburusiya butegerezwa kubanza gutohoza neza ko buriko burasa abasirikare ba Ukraine cyangwa buriko burasa abene gihugu. Bwirinda sana kurasa abene gihugu. Ariko kandi mu mateka intambara yo mu mazu iragoye cyane, isaba uburyo n'ubuhinga bwinshi cyane kubagwanyi barabizi. Inama ya gatatu, igisirikare ca Ukraine gikoresha ubuhinga bwabo mu gukoresha abene gihugu bico gihugu, kikabashira imbere kugira babe ari bo baca inzira, bakabona kwivuna umwansi bitabagoye. Abanyagihugu bose bafise inkoho, bikagorana cyane rero ko Uburusiya bumenya ati uyu numwe n'igihugu asanzwe cyangwa urya n'umusirikare. Iyo nindi ntambamyi ituma Uburusiya gushaka n'umwanya bikigorana sana gufata igihugu ca Ukraine. Na cyane mukaba muzi yuko umukuru w'igihugu w'ico gihugu ca Ukraine Zelensky yatangaje yuko umuntu wese umwe igihugu wese nahaguruke agwanire igihugu ciwe, aho gushaka n'umwanya abamama n'abana bakiri bato benshi barahunze ico gihugu. Ariko abajeune, abasore, abapapa nta numwe yemerewe kuva muri ico gihugu, bose bahawe intwaro cyangwa se inkoho kugira barasane n'umwansi wabo Uburusiya. Kugira Uburusiya bwigarukanire Ukraine mu minsi itarenze 3 nuko abasirikare bategerezwa guhabwa itegeko yuko borasa abantu bose badacaguye umuntu n'umwe. Uwo babonye afise inkoho bagaca barasa. Bokoresha ubuhinga buzwi Uburusiya
busanzwe bukoresha mu ntambara bwo ku rwego rwo hejuru mu kurekura ibibombe biremereye na bya bidege byabo vya rutura. Ivyo byose rero ndodaguye ngaha bikozwe hopfa abantu benshi cyane mu mwanya muto cyane, ariko kandi Ukraine yocifatwa yose mu mwanya muto cyane, harimo kwigengesera cyane. Naho biruko Uburusiya buragenzura igice kitari gito bumaze kwigarurira muri Ukraine, harimo n'igisagara ca kabiri muri Ukraine, ni naco gisagara cagutse cyane kiri mu manuko bw'ico gihugu ca Ukraine. Aha ku ikarata mubona iyo foto nabashiriye ngaho, ibara ritukura, aho se hari ibara ritukura Uburusiya bumaze kwigarurira muri iyi misi intambara imaze irikiraba hajya muri Ukraine. Ahandi hose haracari ingwano. Ukuri ko byifashe rero hagati ya Ukraine na n'Uburusiya, benshi bashaka kumenya bariko bafiki. Iki ni kiganiro tuzobashira ngaha ku munsi wejo. Cyari twa Isaac Classic.